Pyramid TV, we are on time. Yes guys, yes abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki ndundi, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki wa 257 ni wa musore wanyu Mr Black, wa musore wanyu yama abashikiriza ama exclusive ama news ariko ara trending hano mu gisagara guys. Ni kuri Pyramid TV honyene muzokoma muri ronkera ama exclusive hacha hano kuri Pyramid TV 257. So icyo tubasaba ni fast manuka aho hepfo handitsweho subscribe, uzokome urirongera ama notification, tuzokoma tubashikiriza ku mwanya guys. Hey, muko mubona no musi tubafitiye exclusive iriko ira trendinga guys. Banza kurikirana ico giteramo cha ALVIN Smith ari kumwe kuri stage na JUNO KIZIGENZA, ama ibindi tubikurikirane guys. Dushaka
Yes, nkuko mwavyumvirije, nkuko mwabikurikiranye ni Alvin Smith na Juno Kizigenza bashoboye guperforminga indirimbo yabo nshasha igiye gusohoka vuba cyane. Nkuko muriko murabibona kuri no affiche, ni indirimbo izoba iri ku izina rya AKADAJE. Guys, ni indirimbo iri kwiravugisha aba promoters, abafana, amajambo menshi cyane guys. Vuba cyane Alvin Smith agiye kuyishira ahabona bari kumwe n'umunyarwanda guys. Hey, bagiye kuhatwika ahire rimwe guys. AKADAJE, indirimbo nshasha ya Alvin Smith ari kumwe na Juno Kizigenza guys. Producer C.E.O guys, muramuzi C.E.O, indirimbo nyinshi amaze kuproducer, ni indirimbo zabaye hits. Yego bagabo, tugiye kutwika kino gisagara cha Bujumbura hamwe na Kigali guys. Hey, ino collaboration igiye kuhatwika cyane guys. East Africa igiye gusha kuko ino ndirimbo irindiranywe n'abafana bakunda umuziki guys. Nk'umufana ukunda umuziki ndundi, gira icyo uvuze muri comment, gira icyo commence, hama ntiwibagire kudusigira subscribe yawe kuko uzokome urirongera ama notification tubandanya kubashikiriza ku mwanya guys. Turabakunda gose.